Hagize imisi hibonekeza grippe ikaze mu Burundi. None yo biva kuki? Indwara ikiravugwa muri iyi misi ni grippe ivanze n'inkorora bikaze. Bamwe mu bagwayi bavuga ko ariko bafata imiti ya Covid kuko bibaza yuko ariyo yoba yagarutse. Ariko ntawuzi neza ko ari ivyo. Kubwa muganga François Ndikumwe naye yanonosoye ivy'indwara zo guhumeka, aremeza ko ahora abona abantu bagwaye ibicurane, ariko ngo ntacemeza ko ari grippe nk'uko benshi babivuga, kuko atabipimo vya laboratoire vyabonetse bivyemeza. Ahubwo akavuga ko bishobora kuba biko biva ku ndwara zifatiye mu bihimba vyo guhumeka, mu mihogo canke mu mahaha nk'uko bavyita mu gifaransa infection virale. Izo ndwara zifatiye mu bihimba vy'ihemera mu kenshi zije tuvuye mu gihe c'izuba twinjiye mu gihe c'imvura. Muri ico gihe imvura itanguye kugwa niho imigera myinshi igendagenda mu mpwemu abantu bahumeka, abantu bagaca banduzanya. Kubasimbira ku miti ya malaria canke ya Covid ngo barahihendera kuko bataba bariko bavura iyo ndwara nyene. Akavuga ko grippe ubwayo irashobora gusinzikaza umuntu eka ndetse akanahasiga n'ubuzima. Muganga Ndikumwe nayo ahanura abantu kunywa amazi menshi, bagafata n'imiti babandikiye kwa muganga harimwo paracetamol. Kw'itariki 13/0 uyu mwaka turimwo, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Dr. Kwirikira yaremeje ko amaze imisi yibonekeza indwara y'ibicurane n'inkorora, agahimiriza abantu kwitura muganga hako baja kwivura ubwabo canke ngo baje mu vyumba vy'amasengesho.